nizandura umucamo ubona minsi yose ziriko ziraba rero bica biboneka nabi abantu bari muri leta imwe tudafise inumbero imwe mu byo turiko turakora no ndibuka kanyanga je mu yari mu Kamenge twakuze tubona batika kanyanga mu matwarete mugabo kugira ihere General Adolphe yabaye obligé wenyene kuza kugira ati munozofata tuzokwihurira kuko twari tubonye ngene abantu bariko barahira na mu jeune yari 18 ari muzima na numwe et pourtant uri ko aronga amafaranga yibazana ko arunguka mugabo abantu bose bari baheze amagura vyimvye ntibagifungura do bisaba yuko inzego zose zikorana kugira dushoye kugwanya ibintu nk'ivyo biruzuye ne twashobora kubimenya oberizo cha yorohego sipozo yuko obere ije ikacasanga ujeje intwaro ni wari derrière y'ivyo bintu nizandura umucamo ubona minsi yose ziriko ziraba rero bica biboneka nabi abantu bari muri leta imwe tudafise inumbero imwe mu byo turiko turakora non seulement bizotuma amagara y'abantu amererwa neza kandi bitume na obere shoye kutoza amahera kuko bijya barabinwa mwibwe gihe babugije ijya support cyangwa indi babugije bakavuga ati bayikore mu macupa atari ya plastique l'objectif kwa kugira abadisiwade abantu bareke muga les gens s'arrangent ubu barasangira icupa baraterateranya kugira bakigure kijya kintu umwe wese arongo twiyiwe none nugira ivyo birazwi ibyo byose nico gituma rero ivyo turiko turakora no gufashanya ifoko dukora nabandi bajejwe ivyo bintu kugira dushoye kubigwanya kuko ivyo bibazo tutabitoreye nyinshi no munsi Ministère wa santé ni wakunda kubivuga ati jewe no munajeri ingorane ni nkuko wa finance tujeri ingorane muragenda mugakreya ingorane zikaca zigaruka iwanje kugira tuvura abagwaye za diabete abasaze ainsi de suite donc twashobora kugabanya amafaranga dukoresha muri santé twugariye hariya urumva rero ko atari igikwa cy'umuntu cya Ministère imwe none biriko biraba mu Burundi ifoko tumenya yuko turi dans un monde iri kwirabuja dutegeza kuzana amasolution mashasha mu byo turiko turakora